Shalom bakunzi b'ikiganiro intahe yubaka niteka n'umunezero ntangere wo gusaba kubakira kandi muri kino kiganiro cuno munsi nk'ibindi biganiro kiraryoshe cyane. Turafise umushitsi, turafise umutumire. Mugabo wese umutumire mumenyereye ari we abaza ibibazo, mumenyereye ari we yakira abashitsi batandukanye. Mugabo uno munsi nawe yaje hano kubera ko Imana ikoze ibitangaza nawe arashikirwa. Kumbure na jewe ngira nzoshikirwa. Rero ndafise umutumire, karibu Madame Nadege. Urakoze cyane. Ndanezerewe cyane nuko kwakira. Nanje ndanezerewe kuvuga gutanga intahe. Ndanezerewe cyane ko wabyemeye kubera ko urazi ko bitaba byoroshe iyo uba uri mu kibanza cubaza ibibazo nawe no munsi ukaza mu kibanza cugira ashikiriza intahe. Rero Nadege arafise intahe idasanzwe cyane. Arafise intahe idasanzwe aho yari yibungenze yiteze ikibondo. Mugabo abaganga bamubwira yuko ikibondo ciwe n'icyavuka gishobora kuvuka kidafise amagara meza, ahubwo ico baciza ari uko iyo nda yovamwo kitaravuka kugira ngo umwana ntazabeho ubuzima butameze neza. Mugabo suko we yabibona, arafise ivyo yizeye, ivyo aza kutuganiriza muri uno mwanya. Madame Nadege, urahizi ngene bigenda, karibu rero utubwire ku muriri. Urakoze cyane Prince. Notangura kuvuga yuko kuva nkiri muto namye mfise ibibazo novuga d'ordre gynécologique. Nakuze nivuza ngenda kuba gynécologue, nakuze abaganga bambwira ko ntazoronka umwana kiri mutoyi. Kuva nkitangura kuba adolescente bambwira ko ntazoronka umwana, bambwira ko mfise ibibazo bakagerageza kumvura. Narivujije ibintu nibaza ko adolescence yanje nabandi ko ndivuza. Mugabo mu nyuma maze kugira mariage ndumva yuko Imana yarampaye promesse, yaranyemereye kumpa abana, isezerano kumpa abana. Mugabo nyene bikaba biza rimwe ukibaza ngo uribungenze ugasanga sivyo, bigagucisha intege. Mugabo nari mfise ico cizere yuko umwana nzoronka abana babiri. Hakagera igihe mbere nkambara n'impuzu, nkarondera impuzu z'abantu bibungenze, nkikompota nk'umuntu yibungenze kandi ntari nibungenze. Ego kwasikwe nari numva Imana yarabimpaye kandi Imana yaravuze ntishobora guhindura mu ijambo. Hama ku mwana wa kabiri n'umwana wa mbere yari iyindi ntahe. Mugabo nashaka kuvuga cyane ku mwana wa kabiri. Umwana wa mbere yabonetse aheze igihe kingana gute? Umwanya munini. Umwana wa mbere nari maze nk'ukwezi mvuye kwa muganga. Muganga arambwira ngo ntibizoshoboka kuzoshobora kwibungenga, turaza tugerageze, numva hageze ko wibungenga uze ugerageze hama turabe ko bizoshoboka. Mugabo nta kwizera kwinshi ndaguhaye. Hanyuma kwezi guheze nicaye mu nzu ndumva ijwi rimbwira ati genda wipimishe, hariho une bénédiction iri kiraza. Muri uwo mwanya nta hariho umugisha sinigeze nibaza yuko ashobora kuba ari byo. Ego mugabo ndagenda ndipimisha nsanga ndafise ndi enceinte. Hanyuma ngiye kwa muganga nawe nyene ntiyavyumva. Muganga yari yiteze kuza kugira ngo muri contrôle kwera nama ndiko ndivuza nje bisanzwe, avuga ati ibintu sindavyumva ko bishoboka. N'imbere yuko byara naragize ikibazo cya pré-éclampsie, tension iraduga. Nari nizeye ko nzovyara nk'abaheburayokazi ko ariko Bibiliya akabarashitse. Voilà, kandi ko binyaruka nta césarienne izobaho. Mugabo nka une semaine imbere yuko mvyara hari mama pasteur yarampamagaye arambaza umeze gute, ati atangura kumbwira ingene ibintu byo kuvyara nk'abaheburayokazi byagenda kandi nta nivyo twari bwavugane. Mugabo acarambwira ati igikuru nuko wewe n'umwana mumeze neza. Umva nta kibazo na kimwe nari mfise, nta na kimwe. Mugabo numvise ko ari Imana iri kirantegura kugira ngo nihagera singume mvuga ngo nkigeza kuvyara ko je ndabishaka, ariko ushira imbere yuko ari uko Imana ibishaka. Hanyuma rero umwana wa kabiri maze kwibungenga ndagenda kugira ama contrôle ya mbere. Ngiye kwa muganga arambwira kugira ama examen menshi bagufasha kugira ngo barabe ibipimo byinshi. Hanyuma ashitse araraba ama resultat, arambwira ati hariho ingwara twabonye ufise. Ati rero iyo ngwara
ni indwara ishobora gutuma umwana adashobora gukura ati mugabo reka twavanse turabe iyo bizoja ego hanyuma ico gihe nari mfise urugendo nategeza gufata urugendo rw'iminsi myinshi ndavuga nti ubunga bwa none bwaje usanga ibintu byarahindutse utegeza uronsa ama resultat ugenda kuri Google ukarondera ati mbega ibisigura iki ngiye kuraba iyo ngwara ndabona ibintu n'ibintu bikomeye mugabo ikintu camfashije nuko mu mutima wanje numva mfise amahoro ko ukuntu nari narakijijwe nkuze maze gukizwa relation nagiranye n'Imana yari relation twaganira nkabwira none nk'ubu ubona bigenze gute donc nk'uko umenga turi kumwe donc ncankura numva kugira ngo numve ko ikintu ndagishimishe numva hari amahoro naronka mu mutima kandi tukaganira hama amaze kubimbwira numva jewe ndasa amahoro kandi ndavyakira ndavuga okay Imana yarampaye umwana kandi Imana nishobora kuma umwana ngo icimpa umwana agwaye canke umwana sibibazo umubabaro umwana ni benediction candataha nta muntu nigeze ndabibwira n'umushinga nawe wanje ntavyo namubwiye kuko numva sinomuha uwo mutwaro kuko n'umutwaro ukomeye kandi utari kuri level y'ukwizera nari ndiko ntivyari gushoboka kuvaho candaza nshitse ngaha i Burundi ndagenda kuraba umuganga hamwe mvuga nti kamwe hariho umwanya numva afise ukwizera mugabo hakagira n'undi mwanya numva bega ibintu nosanga ari byo bega nosanga umwana agwaye mugabo ukumva nyene hariho balance hariho gukekeranya mugabo nikabura k'umuntu ko umwana w'umuntu ndagenda ndaraba uwo muganga iyo ngwara arambwira ati iyo ngwara ntibayipima i Burundi yari ingwara yitwa rubéole sinzi ngene bayita mu Kirundi ntibayipima mu Burundi ati ariko reka ndakubwira ibijanye n'iyo ngwara atarambwira rero ingene ari ingwara umwana bagira malformation ko ari abana badakura avuka hariho ibice cyangwa ibihimba bimwe by'umubiri ntibidakura cyangwa bidakora exactement arambwira nyene ibintu byinshi bigisha mu mashure muri uwo mwanya nararize je dois reconnaître nararize ko vyarambabaje ndavuga ibintu kweri kijewe ego kweri kijewe kweri ku mwana wanje yomera gutya kandi akambwira ati kuneza yawe musanzwe twebwe ibyo batwigisha ni ko uwo mukuramu ndataha mbabaye umukuzi twari kumwe ndamubwira ko mbabaye mugabo haheze umwanya ndavyibagirwa ndaja mu bindi ndavyibagirwa hanyuma subiye iyo narindi naciye mvuga nti reka jewe ndafise ukwizera ndazi ko Imana yampaye umwana kandi nzogenda muri contrôle bisanzwe hama ndagenda après 2 mois usuye mu kindi gihugu aho narimba après 2 mois ndagenda ndaraba umuganga mugabo navuga nti reka ngende kundi muganga hanyuma uwo muganga umva kujya ku gynécologue ugiye kwa muganga arabanza kubaza carnet yawe akaraba ibirimwo arasoma arabona ama resultat ama examen narakoze acarandaba arambwira ati madame jewe ndabona uri umuntu wize ibi bintu baragusiguriye ibyo ari byo ingwara bayikubwiye ndavuga yego barayimbwiye ati barakubwiye ama conséquences yayo ku mwana ndamubwira yego ndayazi narabisomye barabimbwiye hama acarambwira ngo none kweri iki watevye kuza kwa muganga kugira ngo tuyikuremo ndamubwira nti mbega mwebwe muba mwizera Imana acambwira ngo yego ndizera c'était une musulmane acambwira ngo yego ndizera Imana ndamubwira nti reka rero tuganire nk'abantu bizera Imana namubwira nti jewe pardon ma émotion ndamubwira nti jewe ndamubwira oya murabitahura abariko baradukurikirana hananje mukayamva ndagatora murakoze ndamubwira nti reka tuganire nk'abantu bizera Imana turaganira ndamubwira njewe ndafise promesse ndafise isezerano yuko nzovyara umwana kandi Imana nizera ni Imana impa umunezero nishaka kumpa umwana c'est une bénédiction hanyuma ngo icima n'uwo mutwaro wundi ndamubwira ni kandi ni bamwe mubibaza ngo ndiko ndavuga
ibitari byo jewe ndazi yuko umwana wanje akomeye yarabyumva wewe ho oya ntiyavyumva ko yari umuganga yaramaze kuyabona ayo maka avuga ati ok mugabo akavuga ati pour ne pas frustrer kugira ngo si ndamuhindurire reka ndamwumvirize nimba bikenewe yuko ndamufashe ibindi canamubwira nti mugabo rero ni kugira ngo wumve uri convaincu wumve yuko isezerano mfise ari isezerano ririho kandi rikomeye nireka dusubiremo ya ma examen twakora hanyuma turabe muraza kuraba yuko umwana wanje ameze neza kandi nta kibazo na kimwe afise turagenda turasubiramwo ayo ma examen hanyuma agaruka ya ma examen ameze neza cane atangwa rihari nta na kimwe tunasura ndayamwereka arambaza imana wizera ngo urizera imana ikomeye ego catubamwo gutyo umwana évidemment grossesse yose iza ifise ibibazo mugabo umwana yaravutse nta ngorane nimwe afise n'umwana kubagana cane nukuri ndashima imana mu nyuma nahavuye ndabibwira n'umushinga nawe wanje nawe ntiyabitahura avuga ati none ko yuko utigeze ubimbwira hakiri kare ndamubwira nti hariho ibintu mu kwizera kwanje ntashobora kukubwira kuko nitwari dufise ukwizera kumwe kuko nari nzi yuko bishobora kukubabaza bishobora kugutera ikibazo bishobora kukuremera ego imana iradukurisha umwana arakuze hama mu nyuma irampa n'izina umwana ariko arakura turondera izina imana irambwira ndumva yuko n'umwana aje kwerekana yuko Dieu est souverain imana niyiganje mu bihe byose donc twebwe irigenga ibintu ama decision dushobora gufata twese twe turashobora kuvuga ngo dushaka iki ngo hari ibintu dugira ugasanga imana irafise aho ikora niyo yene ikora naho tuba tuvuga ati agati kanyuma kaheze imana irashobora kukugarura ego hama umwana amaze kuvuka rero wa muganga nene araje kuraba ino akambwira ati uyu mwana umukuramwo araheza arambwira ati abantu nibo bagenda arambwira ati twereke uwo mwana wanyu ndavuga kubera iki umwana mushaka kumuraba kwiki baca arambwira ati hari umuganga misi yose tugiye muri consultation atubwira umwana wawe wow ndavuga okay yabaye ntayikomeye cyane ego avuga ati umwana yatweretse ko twebwe abana b'abantu turafise limite turiga ibintu turakora turagira ibintu turavura mugabo turafise aho tugeza ati uyu mwana rero ni ikimenyetso yuko imana ari imana nkuru ego donc urumva uno munsi ndashima imana n'umwana ameze neza n'umwana akura neza tweje guserebra na 3 ans asi myaka 3 ego yitwa Iraganje Ian Yonkechua nizina rya papa wiwe Ian turakwifurije joyeux anniversaire ni wayibona iyi video uzomengo tukufurije joyeux anniversaire amen donc nugushima imana ibihe byose ndashima imana iyo ndamubonye ndashima imana kuko numva umenga ni grâce kubona narabonye umwana agakura kandi no kuba kuronka kwizera yuko umwana barambwiye ko atameze neza mugabo arakura kandi ameze neza samagara meza imana niyo gushima dusimana imana ikomeye cyane amen 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 imana yacu irakomeye cyane nta kintu na kimwe kinanira madame Nadege washobora kumfasha ugasengera umuntu ashobora kuba ariko araca mu bihe nk'ibyo wonye canke yumva yataye umutwe adagifise ukwizera atagifise kwa kwizera kuravuga kugira ngo imana imuhe kwizera kumva yuko naho vyoba vyaheze naho vyoba vyacitse dufise imana yigenga dufise imana ishoboye no kuzura ibyavuye Mana data ndagushima ku muntu wese ariko arumviriza kino kiganiro umuntu ariko araca mu bintu bikomeye mana ndazi ko umubona kandi ndazi ko umusanga mu cumba ciwe mu mutima we urahinjira mwami ndasenga mwami ku muvyeyi wose umumama wese yihebuye ndasenga mwami ndasengera umuvyeyi wese ahari hose abona ati umwana wanje nta kibaho canke ibintu byose vyabuze mwami ariko ndasenga mwami vuga nti aho uri hose mama aho uri hose tantine wimere wezere yuko imana ari imana nkuru
wizere yuko ivyo abantu bose bavuga ni ivy'abantu ariko Imana ifisha aho igera. Uronke ukwizera mu mutima wawe ko ari Imana ishobora itabara uhenze, uronke ukwizera ko ari Imana kujya kuntu yazuye Lazaro irabikora n'uno munsi iracabikora. Wizere aba ari ikintu conyene uguma kuko ari ukwizera. Uko kwizera kwa kuntu Imana yatubwiye, Yesu yavuga ati nimba mufise ukwizera kungana n'urubuto rwa moutarde, uko kwizera kuzohindura, kuzosunika les montagnes. Si tu as la foi ingana une graine de moutarde, cette foi peut faire bouger les montagnes. Seigneur, maman, ma tantine, wibuke yuko uko kwizera nuko ari guto uko kungana kose kuzokuraho imisozi yose iri mu buzima bwawe. Mwami, turagushimiye kandi turagukengurukiye ko wakoze ku mutima w'umuntu wese azokumviriza iyi video ari mu bibazo, ari ikibazo c'umwana, ari ikibazo uko kiri cose. Papa, ndaguhamagaye kugira ngo iyo imisozi iri mu buzima bwabo Papa uyibakureho, ubahe kwizera nico kintu gikomeye tugendera kuri twese. Mwe muyera ndaguhamagaye kugira ngo wintercede pour abo bantu bose bari mu bibazo. Ni wowe wenyene uduha ukwizera, ni wowe wenyene udusengera kuko twebwe tutazi kwisengera, ariko ton esprit intercede pour nous. Papa, ndaguhamagaye kugira ngo wintercede pour abo bantu mu izina ryawe Yesu Imana turashimye. Amen. Twizere ko wakiriye inyishu yawe, Imana igiye kugutabara. Imana ibahezagire cyane. Wakoze Madame Nadege, nukuri tugize ibihe byiza. Tuzosubira mu ntahe ikurikira. Imana ibahezagire.